usuburesha ibiro vyawe no kwiga gufungura ukwiga kunwa ayo matiza narakoza mu mubiri agakuramwo ibicafu bige bicafu nivyo bivyibusha ukagira ibinure umubiri udakeneye amaraso ntasirikire neza ugatangura gusaza n'ingoga na n'ingoga kubera ko utabaye umubikira none kandi narabigerageje mugana nasanze bitaye ivyo turondera biva hanze nka Colgate nk'ivyo byose dutegeza gukoresha ivy'iwacu nka kera bakoresha icumwa kugira bavure amenyo bakoresha umukaratusi kugira biyugumuze bakoresha ivyo byose nonga biriho kandi turabikora birandyohera gose kuba naratashe kuba mbona yuko hari abantu nca mwibarabara bakambwira bati waramfashije waramvuye iki no kuvuga yuko wowe umuntu ari kumwe na wewe afata ingaburo yawe akaryosha abahevye je ndakunda akaryosha abahevye jewe naje ndakunda akaryoshe ndakunda akaryoshe mugabo sinkunda kurya akaryoshe kaza kunyicira amagara mugabo tuvugishije ukuri madame Karire nawe uravyumva uwo mbwiye yuko indya zose zobaha nta mavuta umunyu wo barawuryaho umunyu urashaka kurya muke amavuta urayarya kandi urayanwa nta mamesa nta makoto urayarya urarya amamesa n'amakoto y'ugukaranga ntayarimwo biraborohera kubimenyera naho dushaka kumagara neza ko dushaka uturyoha baramenyera cyane kandi ivyo kurya bitarimwe amavuta bitakaranzwe biraryoha kubera iki kubera iyo ubiriye nk'iki ni giki iyi ni kilegumineuse nimubona ko kimeze nk'ikilegumineuse nyene ni umuti sibyo ofite ibitegwa mu bisanzwe bimeze nk'ubwoko bw'abantu kubera ni biremwa ni nkuko ibitegwa birafise ama nationality ama espèce nkakubwira ko abantu bafise iyo bava iyo abanyafrika abanyamerika niko rero twebwe rero ngaha mu Burundi turafise ibitegwa kama vyaremewe ngaha hariho n'ibindi bitegwa vyaje biva ahandi murumva vyaje bija ahandi abarundi rero baca baravyakira nk'ubu mwebwe urabifisemo ivyavuye ahandi n'ivyo ngaha nyene ivyo ngaha nyene nivyo vyinshi nivyo vyinshi dufise ivyo byose nk'ibi inyi vyimeza nk'icanda nk'ibi inyi nk'umugombe mugana n'ahandi uriho nk'umugombe murabibona nk'umugombe ni vyimeza ni ibintu mugabo twobu turabitera kandi ku bwinshi turaritera kandi tukahimiriza n'abantu bakaritera kugira batuzanire turonke n'ivyo guhingura duha n'abandi nk'ubunye ruguru ni mwiyera ry'ibiharage icanda riruzuye mwe mutera icanda kugira ngo murikore urabona nk'ibi byose n'ibintu ukura mu ishamba twarakuye mu ishamba mugabo ubu twabizanye kubitera ahantu dushobora kubibona no kubikoresha urabona nk'uyu n'umuti w'ishano yego iyo uriye iyo utetse kandi n'imboga iyo utetse nko mu gitoki basha wari usanzwe ufise ishano biroza bigaca bituma ushobora kugira diarrhée bigaca biza birasohoka donc bitanga kujya woteka irengarenga mu gitoki utera nka kujya woteka irengarenga mu gitoki izo nizo nimbuto heraba n'ikindi kintu gishobora gufasha kandi ari imboga ako karimo twa rose mauve nako bayita ni ubwoko bwa épinard n'ubwoko bwa épinard hari ibintu bavuga ngo namashugwe urabona kajya gafite amashugwe kajya kazwi mu Burundi mugabo abantu ntibazi ko ari umuti wa diabete n'umuti w'ibintu byinshi wa foie n'umuti w'ibintu byinshi hariho ibiterwa urana nk'uko mwagiye muragira uko mubiteramo bitandukanije muba musanzwe muzi imbuto ziba hamwe n'izitaba hamwe yego cyane kubera hari imbuto nk'ubu unyi duteye ibintu ngaha anya hari irengarenga duteye ibintu bica bikingira hakaba igifungo hakaba igitutu cyinshi irengarenga ntiziryoherwa rero ca duha umuco
nariko ndashaka kuvuga ngo tuvuge nk'ipapayi abantu bakizi bazi ipapayi nk'icamwa mugabo twe tuzi nk'imboga nk'umuti ego amababi urashaka kuyateka mu nyama izikoroha cyane urashaka kunywa nka tizane amababi y'ipapayi urashaka gufata ipapayi itarasha ukayiteka nka kurya uteka concombre concombre canke courgette ama courgette yego urabibona n'imizi y'ipapayi n'umuti zigereka moto karabaki hariho rero akanako nagaki aka anye mu Giswahili je navutse mu Kamenge bavuga ngo nakavunja homa kavura fièvre ubushuhe uravyisiga uranwa tizane mugabo kera baravuguta namye mvuga byavuye hanze iyi ni Artemisia hariho ubwoko bubiri bwa Artemisia Artemisia afra yo muri Afrika na Artemisia annua yavuye muri Aziya ubonye kubera ubumenyi no guhanahana ibintu byose turabifise ibyavuye muri Afrika malaria icambere mugabo ama cancer menshi cyane cyane afatiye ku bihimba vy'ihemero biravura ibifatiye osi kandi no mu gitigu hanyuma no mu gitereko ku bagore umva n'ikintu cyo kwama umuntu afise nuko ubu uraheruka kwivuza igiti kunwa kinini umaze imyaka ingahe utanyoye kinini nta n'igituma nonwe kinini kenshi nonwe kinini ndwara malaria narayisezeye canke nkanwa ikinini gute igripe ingwara zindi zitandukanye gripe mu bisanzwe nta muntu yategerezwa gufata ibinini kubera gripe isanzwe umubiri urivura bavuga yuko gripe ivuwe imara iminsi indwi gripe itavuwe imara iminsi indwi urumva nta gituma gusa kugira ntubabare cyane ntikuryamike cyane muri icyo gihe ucunwa amatizane kugira ufashe umubiri kwigwanira ico naco bakijya gute none nk'ibiraya kera abarundi baragikunda cyane kera abarundi barabikunda gose ibi ndakibagira kandi turabifise byinshi n'umuhera turabifise byinshi urasoroma ugahwatanga kujya kwibiraya aha turatanguye gusa ubundi kiraba kinini kiraba kinini urashobora no gushira muri fusha ukacotsa nka kurya wogira ikiraya cyangwa iteke cyangwa ifiriti abo muri Afrique de l'Ouest muri Senegal n'ahandi baragikunda cyane bayita ngo ni sene abantu bafise constipation bagumiwe mu nda baranwa tizane yacu mugabo je sinkunda kwitanga ibintu vyo kugumirwa umuntu ntategeza kuba agifise kubera wategezwa ko ukora ikinoni umuntu ategerezwa kufungura mu buryo neza mu buryo atagumigwa bishitse akagumirwa aba yariye nabi biba byafunganye acagira ico bita detox no kuvuga iki urashaka kumara nk'iminsi 3 urya ivyamwa gusa unwa n'amazi unwa ni n'amatizane urumva ibintu vy'amazi bigaca bikoropa nivyo bikoropa mu nda si vyiza yuko umuntu acagenda kurya kunwa ikinyi naco bakijya mu mababi canke bakishira mu cayi ni ikintu ciza cyane birabishe ego nivyo utarabimenyera birabishe cyane mugabo kirazira gushira isukari muri tizane ahubwo ushira stevia twebwe tubabwira tuti nimukoreshe stevia mushire muri tizane kubera inkurikizi y'isukari ni nyinshi mugabo inkurikizi z'isukari za stevia sico kimwe oya kubera stevia ni gitegwa sico kimwe n'isukari isukari yahinguwe kandi turazi irya sukari n'amaglycose arya amaglycose nivyo bibi
bibaho Okay. nivyo bibi bibaho biza gutera ingwara nyinshi murazizi urabona ngaha hariho muringa nk'izi ni imboga zo kurya Muki bakaziteka mu isupu amababi ya muringa urayiteka nk'isupu urashaka kuyanikira agagira agafu gazura ukayashira ukazura yashira mu vyunwa nk'icayi canke ubuyi ku bana bakeneye ingaburo abakuze batanguye gukura bagwaye ingwara z'amakonera amarthrose amarthrite gutyo hanyuma écorce n'umuti imizi n'umuti icyo nashaka kubereka gikomeye niki giciye no benshi bazi yuko ari bon ukibonye gutya noneho bubona ko ari concombre sivyo ikinone alors iyi kimaze kuba cabaye cyagiye muri maturité ceze nikinyuko nikinyuko mugabo ubu mama urabona ubu ni nka concombre je ndabiteka mu biharage canke yego ndabiteka mu biharage urabona rega nicyo kimwe n'ubwoko bw'umwungu n'ubwoko bw'ama courgette yego n'ubwoko bw'ama concombre nicyo nashaka kuvuga yuko abarundi birashika abarundi bakabangamirwa n'inzara nanse kuvuga ngo bakicwa n'inzara kandi dufise ibintu nk'ibi barashaka kubirya bashobora kubitera ku bwinshi biba hose kandi bibaye hose biramera hose biraranda biramanyaruka kugwira aha anye ntibimaze amezi 3 amezi 2 amezi 3 turasoroma tumaze igihe kinini kidusoroma kandi turabirya mu mboga ubu ni concombre zirazimvye cha dukoresha izi imyungu irazimvye dukoresha ibi. Votre image mérite plus qu'un simple regard. BI capture l'essence de votre marque à travers une photographie professionnelle et créative. Nous concevons des vidéos dynamiques qui racontent votre histoire et marquent les esprits. Design graphique, identité visuelle, nous donnons une force visuelle à votre communication. BI, créateur d'impact visuel. Abantu benshi bibaza yuko imiti kama canke ubuvuzi kama ari ivyo abapfumu bakavuga ngo ni ivy'amangetengete canke n'ayandi majambo menshi bakunda gukoresha, ariko turazi neza yuko kuva kera abantu bamye bakoresha bene iyo miti igafasha abantu benshi, ikabafasha mu kwivuza no mu kubaho mu buzima busanzwe. Nuko rero uno munsi BITV twagendeye umupfasoni Karire asanzwe akoresha imiti y'ikirundi umuvuzi kama kugira ngo atuganirire, kugira ngo adutembereze, atwigishe, hanyuma dushobore kumva yuko natwe ngira ngo hariho imibereho twohindura kuneza y'ubuzima bwacu. Mube kumwe natwe, mubane natwe, kino kiganiro ntuve hano utakiravye kuko ndazi neza yuko utabura ico wunguka. Ndamuha ikaze rero aturamukiriza abantu bacu, aramutse n'abantu biwe kugira ngo dushobore kuganira. Kaze iwacu. Murakoze cyane, murakoze kuba mwatugendeye. Nanje ndaryoherewe no kuvuga ibyo nkora, ibyo sanzwe nkora, ibyo nkunda, ndabikora bivuye ku mutima cyane. Ego. Madame Karire mumeze neza? Murakomeye? Ego cyane. Usa neza ni kubera ubuvuzi bwawe canke ni kubana isanzwe yaraguhaye nyene ko ako kabiri ukusa vyamyaruko nyene? Je ndibaza yuko ari vyose. Ubwa mbere Imana iraduha ubuzima ikaturema dusa uko dusa umuntu wese kandi yaradushimye. Imana mu kuturema yaradushimye, yararavye ibintu byose yaremye ati ni vyiza. Imana iraturyohererwa, Imana iratubona yuko ikintu cyose Imana yaremye ni cyiza, yo yaremye ni cyiza. Rero twese turi beza. Hanyuma mugabo novuga yuko n'ivyo umuntu afungura canke yisiga biramurema navyo bikamugira icari amagara akaboneka
ubwiza bukaboneka kubera buca abarundi bavuze ati ubwiza buca mu kanwa buca mu kanwa rero nivyo birashoboka ko ari urashobora rero kwidondora ukatubwira Madame Karire ninde imbere yuko aba umufitoterapeute yari nde mbega yakuriye he yavukiye he tubwire mu majambo make Madame Karire ninde mu majambo make Jeanette Karire Kinyana ni Mukangabo Leonce yavukiye mu Kamenge ngahi Bujumbura urumva bavuga ngo n'abanyamuji kandi ico kintu kirahambaye ko tukivuga kubera ko umunyamuji kera bazi yuko batazi umuntu atazi akaranga atazi iyo yavuye atazi n'ingene abayeho umuntu akoporora ibintu bivuye hanze mugabo twebwe ngaha nk'umuntu yavukiye mu Kamenge kandi urumva je navutse mfise abavyeyi batwigishije gukunda Uburundi gukunda ivyacu kandi no kwiga rero ibi inyi nkora ntibyavuye ko nabikuye ku bumenyi kwa sogokuru byavuye ko navyize mu mashuri yo hanze bisigura rero yuko ivyo nkora si ibintu vyiyadukije ni ibintu nyene twavuga ngo ubushakashatsi kubera naje mu nkiga mu mashuri matoyi mu mashuri kuri Saint Esprit ngaha kuja hanze muri filozofi gushika no muri doctorat nigeze niyumvira yuko nzohereza hano mugabo narakunda umuntu narakunda gufasha abantu hanyuma rero nisanga rero ndiko kubera ubushakashatsi kubera nko muri Canada twagira ibyo bita ethique médicale ethique environnementale kandi nari ubushakashatsi nibwo nimbitsemwo muri iyo filozofi ubushakashatsi cyane rero naciye mbona ku byo nakoreyeko naciye niyumvira iyo mvuye mu Burundi tugowe n'inzara tugowe n'ubutunzi bavuga ko igihugu gikenye tugowe n'indwara nyinshi hanyuma rero nca ndavuga nti mu Burundi barabikeneye imbere yuko dushika ngaho wonye kuza gukora ibi umwana wese aba afise amareve n'ahatariyo asanga ariko arakora yarakuze hari nabo usanga bidugiramwo bakunda kutubwira yuko abavyeyi bubu tuza turaraba ivy'abana bakunda gukora aba arivyo tubafashirizamwo kugira ngo abari bakore biga ivyo bashaka canke ivyo bakunda canke ivyo bashoboye impano yabo dimo wewe wari wifuza gukora iki uri umwana wari wibaza kuzoba umuntu aza mu biterwa vya kama mw'icanda mbambwiye ngo zitagute usigurira abantu kuko bobaho uko bofungura ivyo bonywa canke wari ufise izindi ndoto indoto nari mfise kera nkiri umwana mwotangara zari indoto zo kuba umubikira mugabo nahavuye nkuramwo yuko no gukunda abantu no gukunda Imana no gufasha abantu nivyo nahavuye nkoramo kubera no mu kugenda kurondera ivyigwa nagiye muri filozofi nabuze medicine warize urashaka kuba yego nabuze medicine naciye niga filozofi mugabo urumva byace bihurira aho nubu banyita kenshi banyita umuvuzi banyita muganga nisanze muri ibyo kubera ko utabaye umubikira none kandi narabigerageje mugabo nasanze bitaye waragiye mu kibikira hamwe yego naragiye mu kibikira ndabiheba urumva wasanze ubuzima bwo kibikira cyane cyane ikibano mu kibikira atari vyanje wamenye waramaze gushikayo ko atari umuhamagaro wawe namenye nabari maze gushikayo ko atari umuhamagaro wanje ukubana gutyo mu kibano nk'ababikira kandi naciye menya yuko nshobora gukorera Imana nkakunda abantu
ntari umubikira. none muri ico gihe umbabarire tukavuge ko gatoya sindagatebako ntaco vyishe mu buzima bwawe mu kibano mu bavyeyi mu gihe uba waramaze kuja mu kibikira tuzi muri société burundaise ingene baca babona ibintu mu gihe canke we ntaco vyagutwaye ntaco vyakwiciye. Ndibaze ko n'abarundi benshi batabimenye kubera ivyo byose byaba ndi hanze. Narose nshaka kuba umumissionnaire d'Afrique. Urumva rero byabereye nagiye hanze mejeje amashuri ya malise naciye nja hanze. Ngiye hanze rero niyo nagiye urumva abantu ntibamenya kandi ntibamenya ibyo ndiko ndabamwo hanyuma byanse ntabibandanije naciye mbandanya amashuri kandi ndabandaniriza hanze nyene. Abavyeyi ntaco bamenye. Abavyeyi barabimenye kubera naratashe ndayibabwira barandungika no kwishuri hanze nyene. Hanyuma urumva naciye mbandanya ubuzima hanze imyaka irenga 20. Hanze urumva mu Burundi nta impact y'abarundi kuri jewe nta na kimwe cyane. Amakuri wewe nyene ubwiwawe personnellement ntaco bya kuri jewe nyene kubera naciye mbandanya mbaho ubuzima mu bihugu byinshi. Ndabona ndiko ndabandanya ya ndoto yanje yo kuba missionnaire no gukunda abantu b'ubwoko bwose. Nabanye n'abantu narabaye muri Cameroun, ndaba muri Congo, ndaba muri Liban, ndaba mu bihugu by'Iburaya, ndaba mu bihugu by'Abanyafrika, muri Canada. Urumva ubuzima kandi nkiri muto naragiye mu bantu benshi. Rero kuba umumissionnaire narabibandanije. Reka tugaruke rero ku vyatuzanye uno munsi. Umaze kugaruka ngaha mu Burundi wari uvuye muri Canada. Yego. Kubera iki wahisemwo kuza watubwiye ko wabonye yuko Burundi turabikeneye mugabo wamenye gute ko ari ico kintu woca wiransamwo surtout ngaha mu Burundi? Abandi tubona bariko baraguma Iburaya kugira barondere amafaranga batunge cane bagira iki mugabo wowe uje kuzana ibintu deja batamenyereye batanatahura neza mu Burundi. Wewe ntiwigeze wiyumvira uti mbega ibi bintu bizoshoboka nzobishobora ntaco bizonyicira byagenze gute? Carabaye igikorwa ntakoze jenyene naragiciyumviriye gose ndagigirira imigambi yanditse ndagisengera cane gose hanyuma ndaza mu Burundi ifise imigambi yanditse ndayereka leta abari bari mu ministère ico gihe ministère du plan ndayereka nti imigambi ifise ni mubona yo ryoha yo mwoyakira numva barayakiriye aho twari mu 2010 gutyo. Mugabo natanguye kuza ndaza kare mu 2009 n'umunani kugira nze ndaraba niga terrain kugira nze ndaraba abarundi bimeze gute bakeneye iki. Byari igihe kigoye cyane cyari igihe abantu batanguye hariho amakambi menshi y'impunzi mu gihugu hari abantu nta mahoro bari bafise. Rero naguma niyumvira nanje ico noza nkagaruka nkafasha mu Burundi. Hanyuma rero ndandika iyo migambi ndayereka leta baranyereka nyene yuko bayikeneye yo bafasha. Nca ndasubira muri Canada nza ngenda. Hanyuma rero mu 2014 banyamaze kunyemerera gushinga ishirahamwe ngaha mu Burundi mu 2011 ndabona yuko umugambi yo kurwanya malaria nkoresheje ibitegwa bayemeye. Nca ndavuga nti reka rero nitegurire gutaha. Nca ndataha rero mu 2014 nzanye ibikoresho Nicomba nazanye ibikoresho byo gukora guhingura amavuta amawile essentiel mugabo kuva mu 2011 gushika mu 2014 naza ndarungika
aba stagiaire baba Québécois baba Nyaburaya mu Faransa kuza gukora muri iyo shirahamwe nari nashinze kugira bigishe n'abandi banyeshuri ngaha kuri Université y'u Burundi bize amashimi babigishe babamenyereze. No kuvuga yuko rero wewe wamaze waje ngaha mu Burundi waramaze kubitegura warateguye umaze gushika none byarakoroheye nibiki byari byoroshe nibiki byari bigoye maze gushika ntibyari byoroshe mugabo naragize imana nyinshi nagize amahirwe menshi ko nahuye abamenyesha makuru bico gihe barabyakiriye neza bamaze kumva umugambi barawakiriye neza baramfashije kuwumenyesha ico ni cambere bayita ntuze ABR l'association burundaise des radiodiffuseurs yaramfashije gose kumenyesha ivyo iyo mugambi kumenyekanisha kutangaza kugeza kure hanyuma hariho n'abandi bavyakiriye neza n'abanyeshure biga muri médecine ngaha kuri Université y'u Burundi les étudiants en médecine association burundaise iracariho iyo association n'ubu turafitaniye imigenderanire yego nabo baramfashije cyane tuvuge nk'amantimustique ya mbere nazanye kugira ndabe yuko abarundi bokoresha amantimustique yo kurwanya kuribwa n'imibu amota kama afise akamoto kama ka Kater Kater nigiterwa kimota neza amawiri essentiel baragira ico cigwa cyo kugira sondage ivyo rero biramfasha ikindi camfashije nabo muri gouvernement babo muri leta baranyorohereje kwa kuronka ibipapuro kugira nshobore gukora mu mategeko gukorera mu yego ico gihe umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigira Nkurunziza Petero yaramfashije arafata umugambi nkama arawuteza imbere arawumenyesha ndibuka yuko inauguration officielle twaragize demonstration ingene bahingura imikaratusi bakayikuramwe amavuta yabereye Ingozi turagenda na equipe yose yacu turayitwara mu Ingozi turereka imbere ya ministère ya santé imbere y'aba partenaires financiers bose turabereka ingene twoteza imbere ico gisata. Bisigura yuko wowe byarakoroheye aho bitoroshe ni mu yego kubera benshi bari bagifise mu mutwe wabo gukoresha imiti kama ko ari ubupfumu mugabo ivyo sinabiha amatwi ahubwo naho nyene nari nibagiye kubabwira abandi banyorohereye cyane ni abakuru ba Ecclesia Katolika abakuru ba Ecclesia Katolika baramfashije gose baritaba ama atelier de formation et de sensibilisation nagira kugira bamenye ko dushobora gukoresha ibitegwa nk'iye Artemisia Kater n'ibindi byose kugira tugwanye malaria baravyitavye n'abandi bari mu madini atandukanye atari ya Katolika baragitavye rero ivyo byaramfashije no kwinjira mu bene gihugu biramfasha kubera iki bace babitwara ngasanga je naratanga imbuto ugasanga rero babiteye bariko barabitera bisigura yuko we nta kintu cakugoye bon wambwiye nta madefi wagize cane basi ni nkiyihe defi wari ufise avant ariko ubunyita kiri defi idefi nkuru iyo igihe tugiye gushaka kwagura idefi nkuru iriho kandi n'ubu nkifise nk'ubu tubwiye tukabwira abantu kumira amate gatoya mbwira abantu ngo nimbatuzanire imiravumba
bakatubwira ngo imiravumba yaraheze ntikiriho nimutuzanire icanda bakatubwira ngo icanda ntakiriho iyo yari defi mugabo yari defi vraiment nkuru cyane kubera abarundi baratevye kumva yuko ivyo vyatsi bifise ibyo vyimeza bifise agaciro kandi bifise n'akamaro ku magara yabo ico carabaye defi mbwa ubu ntikiriho kubera bamaze kubona yuko abatuzaniye icanda bagikuramwo amahera ikiro c'icanda ikiro c'ibizira nkugwa ikiro c'imiravumba c'imibirizi bifise agaciro bifise agaciro mu mahera mukagura mu mahera kandi mukagura amahera meza cyane cyane twaratanga amahera kubigura hanyuma n'imbuto tukabihingura hanyuma tubigurishije abantu bikabafasha ico caradufashije cyane jewe ndi umuntu abona ibyamufashije gusumba amadefi nk'ubu kubona ko abantu ubu hariho imiryango itunzwe no kunywa amatizani bavuga ati kuva aho dutanguye kunywa amatizani tukigwara malariya aho abampaye essence abampaye inguvu zo kubandanya kare nayo ntabwo barije turi hariya inyuma nijya ruheruka kwivuza we ni wivuza mu kwangaja abakozi bawe bigenda gute abakozi bakorera ngaha muri Karire Product jewe ubwa mbere yari ishyirahamwe itaharanira inyungu atanyungu dukuramo mu nyuma amaze kugira entreprise yaciye iba entreprise sociale ubwa mbere kuva kera narondera guha akazi abantu atamahirwe bafise bwo kuronka akazi kuva imyaka myinshi novuga nti les emplois sociaux niyo nagiye kurongera nka entreprise sociale les emplois sociaux ico ni cambere ica kabiri narondera abakenyezi kugira bakore cyane mugabo nasanga tuko ndakorana n'abagabo n'abahungu kubera akazi kamwe karondera mugabo nasanza ndiko nkorana n'abakenyezi gusumba iyo uri kuraraba urabona uti amakaba akunda kuza kundonderamo barakumenye muraronka abakiriya benshi babitura kugira turinde tubona etage yuzuye gutya nahajya nuko uba ufise abakiriya numva ntiwogumuhagaze kuva muri 2014 niko mbwiye gushika no muzi plus de 12 ans, plus de 10 ans, canke 12 ans, uri kurakora nuko bintu biba byarashinze imizi nayahe maka ukunda kuronka abantu baza kukwituramwo bagusaba ubufasha nico rero nico cabaye ingufu abantu baguma bampa kubera ubwa mbere umugambi natanguye wari umugambi wo kurwanya malariya rero turayigwanya abantu batamenya cyane Artemisia haza kuba mu 2020 covid iratangura covid itanguye rero abantu baciye bamenya iyo Artemisia baca barayirukira urumva rero cyari ikintu gikuru ikibaye abantu bose bace bayimenya abantu bose baramenya imikaratusi abantu bose baramenya imiravumba baramenya igicuncu batangura kwiruka ico rero cyaradufashije nukuri bavuga bati atagapfuye ntagakira uvuga uti covid yaratumye abantu bamenya covid yaratumye abantu bava mu bujuju bamenya bajijuka yuko vy'ukuri birashobora gushika imiti iva hanze ntiboneke kubera covid ya mbere nta miti yariho donc ico cyaratumye abantu birukira ivy'iwacu ico onye cyaradufashije ikindi rero cyamfashije cyane nuko abantu bakuyemo habaye publicité bavuga mu gifaransa bavuga de bouche à oreille ico abantu babonye batakigwara malariya baca babwira abandi abantu bafata bakagura isabuni bakabona yuko ntibakigwara ikimeme baca bayikoresha ku miburu ugaca usanga barayikoresheje
Mu mutwe, bahejeje ngo kwimosha. ntibakigwara imba ugaca usanga ivyo bariko barabibwirana biradufasha Okay. rero kandi n'abandi ugasanga uno munsi abagwaye diabete abagwaye hypertension abavyimbye amaguru ingwara tovuga ingwara zose ingwara zose baraza kutwitura none Madame Karire wovuga rero ko medicine moderne itagikenewe mu gihe muba muri ko tubona ko bose bakwitura no kuvuga ko medicine moderne ibi tuja kwivuza kwa muganga kurondera abadoktor ntavyo tugikenera. Medicine moderne irakenewe medicine moderne kubera ubwa mbere twebwe ntidupima umuntu aje kuturondera tuja tumubwira ari kugira yifate neza afungure neza yifate neza turamufasha ataco tumubajije mugabo afise ingwara naka tuja tumubwira tuti genda kwa muganga ugire ibipimo urondere mu maraso urondere mu mitsi urondere mu nda umenye ico ugwaye ucuza mwe mubatuma kwipimisha hama bamaze kwipimisha bakaza mwe mukabafasha bamaze kwipimisha. Nk'ufise diabete turamubwira wararavye muganga agukurikirana gute twe rero tukamubwira tuti wo kwifata gutya wo fata ya matizane mugabo haheze amezi 3 uzoca ugenda kuraba muganga ugirishe consultation ugire control urumva ubuvuzi kama bujana n'ubuvuzi bw'ikizungu moderne birajana bitegerezwa kujana. Hanyuma umuntu anywa amatizane canke umuntu afatiye imiti yawe arashobora kuba ari umuntu aravye kino kiganiro ugasanga kiguye ko gutya nyene yokwiyumva azoronka iki ni iki wo mubwira kugira ngo gishobore kumukangurira gufata nk'ubunye turabona abantu baguma baza ngo tuje kunywa iyi ngo ni tasi ya tizane murafise menu du jour mushobora gupopoza abantu chaque jour sinzi ingene mwishwazisa hanyuma nabo bantu boza kubinywa bunguka iki. Alors hari ikintu gikuru ntegerezwa kuvuga yuko twebwe ego baravuga ngo ubuvuzi kama mugabo gikuru sukuvura gikuru no kubungabunga amagara no kugira umuntu agira amagara meza ikubera iyo umuntu amaze kugwara ntaba agifise amagara rero aya matizane turayanwa kugira tubungabunga amagara yacu twirinde kugwara kandi tugira amagara meza cyane no kubitegera tunwa amatizane twifata neza kugira tugira amagara meza nico gikuru nico gituma twogira nico girusha nico ubuvuzi kama kuvuza ibiterwa gukoresha ibintu kama nico kirusha ubuvuzi moderne kubera bavuga mu Kirundi bavuga ngo amagara araseseka ntibayora araseseka ntibayora aramigwa ntamegwa araseseka ntibayora rero iyo maze kugwara ukaza kurondera ivyo gukiza igitigu cawe camaze kononekara urwagasha rwawe rwamaze kononekara ibintu vyo mu nda bimaze kononekara cyangwa amaraso amaze kumera nabi wopfuma ubimenya kare ugatangura gutegekanya kubera twese turakura ku myaka rero nk'abana batanguye kunywa amatizane bakiri bato ku myaka 2-3 nta gripe agwara nta angine agwara nta malaria agwara agira amagara meza urumva agaca abandanya atangorane afise y'umubiri yiga neza agaca bandanya bisigura yuko nk'ubunye umuntu azarabifata na espérance de vie wica yongerekana umukenyezi utanguye kunywa amatizane ukiri umukobwa ugaca ukiri umukobwa ugaca imbere yo kwibungenga utangura uvuga uti nayaha amatizane nonwa kugira nibungenge neza ugaca ubandanya kugira umaze kwibaruka ugaca uvuga uti nayaha amatizane nonwa kugira nonse neza nonse amaberebere meza kandi akwiye
urumva hanyuma kugira nanje nk'umumama ngumane umubiri mwiza amagara meza urumva ureke kononekara ngo uba deforme ugira ivyo byose. hari umuntu yambwiye ngo ngaho iwawe ngo urashobora ngo gutanga umuti ngo umuntu ashobora kunywa ngo hama ngo akamara nka 10 ans atakire na kimwe yongeye kandi atana kimwe adafungura nego canke sububeshi ibiro vyawe no kwiga gufungura ukwiga kunwa ayo matiza narakoza mu mubiri agakuramwe ibicafu bige bicafu nivyo bivyibusha ukagira ibinure umubiri udakeneye amaraso ntasirikire neza ugatangura gusaza n'ingoga na n'ingoga ivyo rero nivyo bibi. Okay. Bon urumva rero wabimenye kare uca wiga uca bikoresha kandi ntivyitwa kuvura bivyitwa kwifata neza. Okay. Ufasha abantu kwifata neza kugira ngo bakingire amagara yabo. Mu gifaransa twabivuga le bien-être. Okay. Mu cyongereza c'est le wellness. Sinakubajije deja phytothérapie niki? Phytothérapie ni ubuvuzi ukoresheje ibitegwa. Ibitego kama canke ibirimwa. Yego mugabo onye kama ntibikiri byinshi. Dutegerezwa kuzobirima tuteza kubirima ntibikiri byinshi. Sinzi ko hari ico noba nta kubajije kugira ngo tubandanye. Hari ikintu tutavuze nuko nk'ama produit d'office sivyo kugira amagara gusa y'indani n'ivyo hanze kurukoba hariho ingwara zo kurukoba umuntu dutegeza urubandu ibifaranga imba wiyoza isabune nziza ukisiga amavuta meza izo ngorane zo kurukoba ntazugira. Hariho ivyo turondera biva hanze nka Colgate nk'ivyo byose dutegeza gukoresha ivy'iwacu nka kera bakoresha icumwa kugira bavure amenyo bakoresha umukaratusi kugira biyugumuze bakoresha ivyo byose nonga biriho kandi turabikora. Rero ndishimira cyane ukuntu namavuga yuko kuva mvuye hanze nta kintu ari ibintu vy'ukumotesha kugira agaparfum ngire mpomeke neza ngira akamoto keza ku mubiri ivyo byose ndabikura ngaha mu vyatsi amaparfum mawili essentiel mawili vegetal ibintu byose byo kwigira neza byose biriho. Rero nta kintu cukuronderera hanze cukwifuza hanze uvuga uti je bujyanye je naradekonye kweri kuba naravuye bimwe byo kurondera ama Clarisse Clarence canke Yves Rocher canke amavuta nyene mvaburaya ntaco nifuza. Oya tureke ivyo wovuga uti kuba naratashe nkaza gukora ibi sindavyicuza no kuvuga birandyohera gose kuba naratashe kuba mbona yuko hari abantu nca mwibarabara bakambwira bati waramfashije waramvuye iki. Ryari naragiye kuri aéroport mfashe indege nari nacerewe indege haba umuntu wo kuri aéroport yari yabonye ko ndi kuri kubategerezwa kuvoyage uyo munsi mugabo ntaragira enregistrement nsanga yagize boarding pass yayiteguye ndaza ndiruka mfise stress acaravuga ati wewe waramvuye estoma ariko worati indege ndi ngaha nasanze yabinteguriye byose kandi ntari ndamuzi. Urumva rero kumva naratashe kumva ashobora gufasha abantu gutyo kandi abantu bakabibona yuko by'ukuri bibafasha biratekanye umutima wanje ndagenda gusenga nkavuga nti Mana ndaje kuguhereza ibi vyiza ndiko ndakora kandi wampaye ngo ndabikore nkabona nyene ndabiryohererewe. Okay, mbabarire mbere yuko turangiza ce ndakubaza ikibazo kiri un peu personnel. Umushinga nawe wawe yaravyakiriye neza kuba deja umubwiye ko mutashe en plus kuza gukora ibintu utera ivyakatsi canke ivyimeza iki yavyakiriye neza ntivyakugoye kubimwumvisha ubunye bifata gute? Umushinga ntaye wanje namumenyeye ngaha ino
nawe n'umunyakamenge umugabo yabifashe neza kubera ikintu ca mbere camugiriye neza nuko yatanguye gukira hypertension tumenyanye mu mezi 3 yaramaze gukira hypertension kandi ari kubera gufungura neza ari kubera amatizane no guheba ibintu bibi yahora arimwo kunywa ibiyeri kunywa amasosi ibyo kurya birimwo amavuta menshi ivyo onye yamaze kubiheba akanwa amatizane akamenya kwifata neza yaciye akira cyabona rero yuko ku neza yiwe ategerezwa kwifata neza ngira nca kituma mumubona ngabone hose aguma ari umusore kandi umwe mwana yaratubwiye imyaka yiwe mugabo no kuvuga yuko wowe umuntu ari kumwe na wewe afata ingaburo yawe akaryosha abahebye je ndakunda akaryosha abahebye jewe naje ndakunda akaryoshe mugabo sinkunda kurya akaryoshe kaza kunyicira amagara mugabo tuvugishije ukuri madame Karire nawe urabyumva uwo mbwiye yuko indya zose zobaha nta mavuta umunyu wo barawuryaho umunyu urashaka kurya muke amavuta urayarya kandi urayanwa nta mamesa nta makoto urayarya uradwa amamesa n'amakoto y'ugukaranga ntayarimwo mugabo amamesa y'ukugereka utuvuta tw'inka tugumotesha indya tuca dukoresha n'amavuta dushobora kuronka amavuta ya sesame amavuta y'ibiyoba amavuta ya tournesol nayo nyene kumeza atari gutekesha Ico ni cigwa abarundi bategeza kumenya. Byukuri none abantu biraborohera kubimenyera naho dushaka kumagara meza ko dushaka kuturyoha. Baramenyera cyane kandi ivyo kurya bitarimwe amavuta bitakaranzwe biraryoha kubera iki? Kubera iyo ubiriye wamaze kubimenyera urumva uhwahutse mu buryo ugiye urabifungura bikakugwa neza ukagenda muri toilette byoroshe. Mugabo iyo wariye ivyo kurya birimwe amavuta uca wumva uvyimvye urimwe amagaze udashobora kurya ibikurikira vyorohewe urumva yuko uremurutse urumva rero nifuriza abarundi kwiga gufungura bogwara gake bogira amagara meza kandi bogira n'ivyumviro vyiza burya iyo utagira amagara meza utagira ama intestin ameze neza sukuye n'ivyumviro kumuganya n'ivyumviro ntibimera neza kandi nturyama neza ntacu ushobora gukora bikiguha amahoro cyane. Okay. Wadutembereje nibaza yuko twabonye ibitego bitandukanye ufise hano nibaza yuko none ngaho wonyene ufise urashobora kubikuramo bijya byose iki kibanza cyo nyene twabonye canke urafise abandi bantu babikuzanira bya byo batubwira by'ibiro by'ibivumba baza barakuzana n'icanda. Ego imyaka myinshi twabayeho ngaha muri Rohero dukorera kuri Avenue Mugamba barabituzanira mugabo kuva ku 2022 turafise usine yacu turafise usine yacu i Bubanza muri urabona ni province Bujumbura commune Bubanza umusozi bita Ruvumvu niho dufise ikigo Eco Village ni kininiya dutera ivyo byose twifuza hanyuma tukaca tubihingurirayo kubera tubafise usine niyo tubikorera rero urumva turaryoherwa cyane mbwa turacifuza yuko mu Burundi hose haba ikigo kakijya kiri Bubanza. Turacifuza cyane. Ego sinzi rero ko mwahejeje kugira ngo turangize ikiganiro. Ego cyane murakoze nizere ko kizofasha kandi yuko tuzobandanya nikindi gihe hari ibintu byo gufungura tutavuze ibyo gufungura ikindi gihe tuje tubikora turiko turafungura babitwereke batwereke ingene Madame Karire agaburira abantu biwe n'ingene umuntu akwiye gufungura kugira ngo ashobore kubaho neza kugira ngo tugabanye ibiro batubwiye ko kugabanya ibiro guca ubwenge kumererwa neza kugira ngo tuzonarambe nkuko basogokuru bacu baramba nuko cyane gose murakoze turagushimiye rero
rero ko waduhaye umwanya wawe tukaganira hama nizera neza ko kino kiganiro umuntu yacumvirije aza kugira ibintu byinshi yungutse kugira ngo bizonamufashe sinzi ko wasiga ko adresse yawe umuntu yoshobora kuba akeneye kukuronka nibyo twebwe Karire Product l'officine ikorera kuri Avenue Kayanza muri quartier Ineses ibarabara ni Kayanza inimero ni 16 16 ni itumberanye ni uvuye kuri Muyinga ucuza iruhande ya inyuma ya stade ucubona Kayanza. Okay. Murakoze cyane rero hanyuma mubandanye mudukurikirana mubandanye muri ibiganiro byacu niba ari ryambere ugiye kuri channel yacu gire subscribe sharing kino kiganiro niba cyagufashije hamugire na commentaire niba hari ico yoba yaragufashije urashaka kudusigiramo muri commentaire canke ukagira ico woterera nawe nuko turagushimiye cyane turabashimiye namwe mwese mubandanye mutwumviriza mukame bana namwe abe mu byanyu no mu banyu amen.